barahohoterwa cyane n'utwabo bakatubaka bakaca babura ingene barera ibibondo. Uvuze uko nyene babahohotera mu buhe buryo? Ayo mahohoterwa bakunda kugirirwa nk'abapfasoni b'abapfakazi, amahohoterwa bakunda guhura nayo n'aya? Amahohoterwa bakunda guhura nayo bwa mbere na mbere nayo ajanye n'ubutunzi. Barabatwara utwabo amatungo yabo ntibasubire kuyagirako uburenganzira. Ayo n'amabi afatiye ku butunzi. Ahandi kubera ubwo bukene barabafata ku nguvu. Ayo n'amabi afatiye ku gitsina. Ahandi ugasanga mu minsi ya mbere byaragorana cyane, bakanatinya kuvuga kuko uvuzwe yavuga ati none mu muryango ho basoca bamfata gute, bashobora kunyinumba, bakashobora no kunyirukana mu rugo ninavuga ko nafashwe ku nguvu. Ibi nkurikizi z'ingwano zaciye mu gihugu, gufatwa ku nguvu byarabaye henshi cyane, kuko bafata nk'uko coba ari kimwe. Hari n'abatugize ukuri cyene bigize kubera abagenzi barambaje nturashinga amashiga ati ivyo nibike ati yo utamwashije amakofi n'imigire nk'umubasha cy'umugore ntazokuba ati kandi je twatumeraniye neza. Rero nkaca mvuga ni nk'umugabo rero no kwihagararako umugore nsanze cegeze kitameze neza n'inkoni n'amakofi. Mu nyuma kaca mvuga ati nukuri Jesse nahenze ko ndiko ndisamburirako nk'imene. Uwo bishitse nk'uko rero nawe byabirashika mukamufasha nawe aragira ikibazo psychologiquement cyane. Be urazi gukubitwa. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza muguwe neza. Mushimana uko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe na Madame Gloria ni mu nkundire ndamusabe atwidondore birenzaho hama dushobora kuganira. Ni Madame Gloria Niyimpa, nkaba nkorera ishirahamwe AFEV. Mu gifaransa ni action avec femmes et enfants vulnérables. Nkaba ndi umusicologue w'iki kigo. Ego. Masha kwiyumvira igituma nahisemo ko dushobora kuza kuganira n'umudamu uno munsi. Murabitse ko tumaze iminsi 16 mu bintu bya muri 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Murabitse ko hari amabi menshi akorwa ngaha mu gihugu cacu canke ku isi. Hama nahisemo kuganira n'umupsikologe asanzwe akorera ico kigo nyene, ari kigo kimwe gifasha abantu bashobora kuba bakorewe ihohoterwa. Ego mwashaka kutubwira mu majambo make nk'umupsikologe ama violence turabizi ko ari menshi, ayo mahohoterwa akunda kwibonekeza cyane ngaha mu gihugu cacu? Ego murakoze. Nkuko nababwiye ndi umusicologue wa kino kigo. Hama iri shirahamwe ryatanguye mu 2004 riraheza ryemezwa imbere y'amategeko mu 2009. Hama icatumye iri shirahamwe rivuka nuko inyuma y'intambara zari zabaye mu gihugu, abantu bashinze ishirahamwe bababajwe n'abana babona bayerera mu ibarabara n'abakenyezi birirwa bayerera basegereza, baca babona bibateye ikigongwe. Niho bavuga ati dushire hamwe uburyo buke dufise, ariko turabe ko abo bana bova mu ibarabara boronka ico bafungura. Na cane cane harimo abana babuze abavyeyi batagira mu ntambara batagira cepfo ca ruguru, baca baraheba amashuri. Rero benshi mu bashizeho ishirahamwe barabigisha, baca baravuga ati ko tuzi akamaro k'ishuri, reka turabe dusubize aba bana mu ishure, tubaronderere ivyankenerwa vyose, ariko n'abandi bafise abavyeyi ariko batishoboye nabo nyene tubafasha. Ubwa mbere rero ishirahamwe ryatanguye rirondera gufasha abana, mugabo mu nyuma ryavuye risanga umwana aja mu ngorane kubera mama we wari mu ngorane. Iyo umuvyeyi w'umwana amerewe neza n'umwana aramererwa neza. Niho rero ishirahamwe ryahava rigafatanya kwitaho abana
mugabo no kwitaho ba nyina w'abana abamama cane cane kuko hajya mu Kirundi bavuga ati umwana ni nyina rero iyo umuvyeyi bihagaze neza n'umwana bigenda neza rero naho twaciye dutangura kuva muri ibyo 2004 tuca dufasha abana mugabo guhera mu 2008 niho twaca dutangura kuja mu nyigisho mu province ya Bubanza dugira ama sensibilisation kugira ngo abari mu ntwaro abene gihugu abari mu madini atandukanye bafashe kuko twasanze abakenyezi benshi barabafakazi barahohoterwa cane n'utwabo bakatubaka bakaca babura ingene barera ibibondo uvuze uko nyene babahohotera mu buhe buryo ayo mahohoterwa bakunda kugirirwa nk'abapfasoni b'abapfakazi amahohoterwa bakunda guhura nayo n'aya amahohoterwa bakunda kuhura nayo bwa mbere na mbere nayo ajanye n'ubutunzi barabatwara utwabo amatungo yabo ntibasubire kuyagirako uburenganzira ayo n'amabi afatiye ku butunzi ahandi kubera ubwo bukene barabafata ku nguvu ayo n'amabi afatiye ku gitsina ahandi ugasanga bare no kuvuga ati utwo twari utwanje none ko mudutwaye bagakubitwa ayo n'amabi yarafatiye ku mubiri ababaza umubiri bashitse ngaho bicaye aho baratukwa nabayina bukwe bakabatuka ati muri mikoshi nimwe mwatumye abana bacu bapfa akabara amabi ababaza umutima ayo niyo ne sorte de violence ni sorte de violence violence psychologique mbere ayo niyo ababaza cane gusumba yakubitwa yimwa ivyo afite uburenganzira ivyo bigaruka kubabaza umutima wiwe hohoterwa bifatiye ku gitsina vyose bigaruka ko adatekana mu mutima wiwe mu nyuma rero duhavuye tukagenda tukaganira n'abantu bo mu mitumba itandukanye tukamenyekanisha nuko ikigo twatanguye kukironka mu 2011 abo dusiguriye mu mitumba tukabwira ko hari ikigo ari umuntu yahuye n'amabi muri ayo duhejeje kuvuga ane makuru ayababaza umubiri ayababaza umutima ayafatiye ku butunzi n'ayafatiye ku gitsina muzoze murababwira biture ikigo afeve iki niho cari catanguye donc none kuva ico gihe bibaye mwararonse abantu bashobora kubahuka bakaza kubera urumva nk'abantu ba ruguru mu kibano urabizi yuko biba birumva tumenyerwa yuko babayigisha kugumya ibanga ivyo byose naho vyo bavyakubaye ko utegerezwa kubigumana kubera bohava bagenda baragutunga urutoki ntibyabagora gushobora kuza kuvuga ivyo bintu cyane gose mu minsi ya mbere byaragorana cyane bakanatinya kuvuga kuko uvuzwe yavuga ati none mu muryango ho basoca bamfata gute bashobora kunyinumba bakashobora no kunyirukana mu rugo ninavuga ko nafashwe ku nguvu ibi nkurikizi z'ibingwano zaciye mu gihugu gufatwa ku nguvu byarabaye henshi cyane kuko bafata nk'uko coba ari kimwe mu nguvu bakoresha abashaka abari bashamiranye ati bajya bo mugwi turondera reka dufata abakenyezi n'abigeme tubafate ku nguvu bibaca inkokora byarabaye cyane gose rero abakenyezi n'abigeme barahohotewe bifatiye ku gitsina rero kuvuga ngo yuba ukabivuge yumva yoba atayibanga yoba ataye agaciro izo nyigisho rero twagiye turatanga ku mitumba tubwira abajejwe amashengero badufashe abajeje intwaro badufashe bubahuke oze niho bahavuye bagatangura bakaza naho nyene bakaza binyegeza twagize amahirwe ko ikigo cacu kiri ahantu hihishije n'ubushitse kwibarabara yamanza kweraguza hirya no hino kugira yinjire atawamubonye haruye rero guhera ico gihe nukuri bashika basinzikaye ubona ari umuntu yataye umutwe naho nyene nashaka kucanza kugira ngo utubwire nk'umuntu nk'umuganga w'umupsikologe
umugwayi yagize umuntu yahuye n'ivyo bibazo abameze gute ibimenyetso abamerewe gute afete bivana n'amabi yahuye nayo ariko ahanini ubwa mbere na mbere ayo twaronse n'aya mabi afatiye ku gitsina uwo muntu aza yiyanse abona ko atagaciro agifise abona ko atakiri mu mugwi w'abantu abona yuko ni ikintu boterera no kwiyarara baka ntihasubire kuboneka benshi baravuga ati je narabuze ico nokoresha kugira niyahure nofuma mpfa ako numva ko ndi umuntu agenda yarakorewe ivyo bintu kuko mu mico y'ikirundi nukuri umuntu abona igitsina c'umuntu ntiyaba ari uwo ari we wese yaba ari uwo bubakanye rero kubona yafashwe n'abandi atacambariye agahuzu kamuvuyeko ariko kubera rero ubwo buhinga bwo muri twaronse mu nyigisho twaragiriye assistance psychologique tukamwakira tukamuremesha tukamwereka ko dusangiye uwo mubabaro agatangura gukanguka abonye ko ari umuntu amutahura kuko mu kibano bamutuma urutoki arenganye bagara ati ujya mwari muzi ko mbe yafashwe ati n'umugara wa sida mbere arawufise harya ati nuko ataripimisha abagabo babo bakabata ati sinzosubira kujyamana n'umuntu yahuye n'ivyo bibazo ivyo vyose twarabibayemwo ariko tugafasha uwo yabikorewe tukarondera no gufasha uwo bubakanye kugira mutahure amwumve inzira ya mbere batangure bagende kwipimisha uwo mugera bari binuvye hari naho wasanga atawo yanduye yawanduye naho aje ku miti ko benshi barana nk'ubu bishitse akaba yawanduye uwo mushinga ntaye baca bavana abashinga ntaye nivyo niyo nzira bari bafashe mugabo kubera ihimiriza barahavuye barabona ati nta kundi noneho ni namuheba nza naratwararyamanye na janara wanduye ahubwo reka twengengane tuje ku miti tubandanye ubuzima bw'umuryango wacu ayandi mabi akaze nayababaza umubiri abakenyezi n'ukuri muri rusange nuvuga ngo ni mico arabo twaganira benshi bakatubwira ati none ari umugabo adashinga amashiga ngo gushinga amashiga rero ni ugukwita umugore ukamuhasha ukamwereka ko ategerezwa kuzoza kuja kubona ko ari munsi yawe wiyubahirize nk'umugabo twasanze ari ibintu bijanye n'imico ariko bihohotera agateka kazina muntu abo rero nabo benshi baraza twarakorana n'abaopeje mu gipolisi kuko birahanwa n'amategeko ariko kenshi twe twaba turondera kumvikanisha kunywanisha imiryango ntibasambure kenshi ugasanga umugabo aravuze ati je n'ukuri ntababesha hari n'abatugize ukuri je nabigize kubera abagenzi barambaje nturashinga amashiga ati ivyo nibiki ati yo utamwashije amakofi n'imigere nk'umubasha je mugore ntazokuba ati kandi je twatumeraniye neza rero nkaca mvuga ni nk'umugabo rero no kwihagararako umugore nsanze ico yagize kitameze neza ni inkoni n'amakofi mu nyuma akaca avuga ati nukuri je sinanze ko ndiko ndisamburirako nk'imene uwo bishitse nk'uko rero nawe byabirashika mukamufasha nawe aragira ikibazo psychologiquement cyane be urazi gukubitwa ukuze ari wewe wari nyina w'abana wari kurahindera abana umwana akosheje ari wewe wamukosora mu kubita kanywafi ukazibona ni wewe wamukubitwa uko umugoroba ushitse navyo biratesha agaciro umukenyezi imbere y'abana bikamutuma yumva ko atajamba afise mu rugo abo bose urumva birashitse bikaba hariho benshi byashika mugafasha hari abo byaguma mu buryo bikagenda uko bishitse naho bikabandanya ingeso y'umuntu urumva irashobora kubandanya hariho na kameremere hariho nako urumva hari uwoshwa n'abagenzi hariho n'undi abari kameremere iyo bibandanije naho umupfasoni muca mumufasha gute kuko urumva bari mu rugo twebwe rero ingendo twari twafashe kandi n'ubu tukigenderako
twashize imbere mu gifaransa novuga mu kirundi no gukinga prevention gukinga twahaye agaciro kanini ya inyigisho guhimiriza abene gihugu kugira bumve mbega amabi afate ku gitsina niki mbega inkurikizi zayo ninzihe mbega noneho kogwa iki umwe wese arafise uruhara kugira ngo batuze ayo mabi bayagwanye ivyo vyarafashije cane ku buryo abagabo benshi b'ubuntu bavuze ati mwari mwaratevye izo nyigisho ntazo twari tuzi abakenyezi nabo ati muradutabara twari turenze mugabo urumva mufasha bo mu gihugu hagati gusa ngaha mu gisagara turakorera mu makartie kandi ayo mabi akunda kwibonekeza mu makartie novuga ngo y'abantu batishoboye cyane gose za Kamenge Kinama Buterere Musaga niho usanga ayo mabi akaze cyane twavuye dusanga biva no ku bukene mu Abarundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo hari aho biva ku bukene ugasanga ntibavyumvise kumwe ngo babo banemwo neza urumva rero wari uri kuravuga icaho kogwa none hokogwa iki kugira ngo ayo mabi agerageze urumva kuko ni ibintu bibandanya vyibonekeza ni ibintu turabona ko no muri iyi minsi biriko biraba hari umwana aheruka kugandagurwa mu Buterere hariho abo mu Rumonge twabonye hariho n'abandi tutamenye ubona nkamwe mushobora kuba muzi mu Kirundo ho turakorera ayo mabi arakaze cyane urumva ni ibintu bibandanya urumva ni isekeza mwatangwe kuva kera mugabo n'ubu bikibandanya hayeze imyaka 10 kandi hariho n'ibindi bigo bifashanya none hoko iki kugira ngo ivyo bintu bishobore kugabanuka mu bisanzwe ihinduka ryarabaye cyane nuko gusa imico guhindura imico n'imigenzo y'igihugu n'abantu inyifato n'imigenzo yabo nyene bimeze si ibintu binyaruka ngo bice bihera ubwo nyene ni processus n'urugendo rurerure mugabo ukagenda urabona uti hari intambwe twashitseko aho intambwe turashima indi turashima ikintu ca mbere cyonyene twokenguruka nuko ubu bubahutse kuvuga kubishira habona kuko utabivuze vyaherera iyo nyene bagafukafuka no mu muryango bavuga ati ntubivuge twaba twambaye bara n'igitutsi ku muryango uwayagiriwe akacanuma akagenda akazogumirira iyo akagwara akaremba hari n'abapfa birashobora gushika umuntu agapfa kubera ivyo bibazo arapfa abandi ata wundi musonga canke hacaziramo n'izindi ngwara iyo niyo ngwara ya mbere kandi cituma n'izindi ngwara ziza mu gifaransa bavuga ati les maladies psychosomatiques umubabaro akabonge kutagira kubuzwa guserura ikiri muri wewe ngo utabagwe iyo ni ingwara ikomeye cyane gose ni ingwara ikomeye umuntu aragenda agahererayo akaba deprime akiyanka akiheba byose gushika naho usanga umuntu arapfuye rero twarateye imbere intambwe yarabaye harabaye amategeko yo kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina ayo mategeko barayakwiragiza mu bene gihugu kugira babimenye barajaniranisha n'ibihano bijanye n'ukoze ayo mabi hanyuma hariho ministeri ijanye ya ministeri ya solidarite na genre ifasha yashizeho abantu kuva mu ku mitumba mu makomine gushika no muri ma province aba CDFs babandi bajejwe ivyingo n'imiryango bimwe bita abaremesha kiyago bandi baremesha kiyago na mu mitumba ariko abandi bo bijya ministere bo bari ku ma commune ku ma province no mu kugwego rw'igihugu abo nabo nyene barafasha cyane muri izo nyigisho zo guhimiriza gukinga amabi afatiye ku gitsina ni rero nayo mashirahamwe mpuzamakungu yaje agafasha amashirahamwe yo mu gihugu arabaha uburyo kugira bakora ibikorwa bitandukanye bijanye no kugwanya harabaho murabafasha kwiteza imbere cyane gose nk'ayo mashirahamwe twebwe nk'ivyo dukora hariho
assistance directe. Assistance directe ni ukuvuga yuko umuntu ashitse turamwakira tukamwumviriza nimba akeneye protection gukingirwa ati je sinosubira hariya n'ubundi nguma nkubitwa n'ubundi nguma nturubikwa n'ubundi sibimerewe neza nico gituma ibigo byabayeho tumwakira mu kigo gushika ryari gushikaho aguma aganira n'umusicologue amuremesha amwumvisha amufasha gutora inyishu abone ibereye abonye ashoboye wenyene kwifatira ingingo aho haba hageze yuko asubira mu muryango iyo bishoboka ariko hari n'abandi bavuga ati sinsubira hariya hantu narahamererewe nabi bikwiye tugaca tumufasha yumvira ubona woca ubona womererwa neza ati je nofuma nsubira iyo naje mva iwacu benshi barasubira abandi akavuga ati je nofuma mumpangira agazu ahantu bishobotse nkazoza ndakora utuntu nshobora kumbeshaho nkigumiraho nkumva amahoro rero twe nivyo tugira kuryamika umuntu akeneye kuruhuka canke gukingirwa abanza ruhuka n'abandi baza kwivuza hariho nko baba koreye amabafatiye ku gitsina canke ababaza umubiri canke ababaza umutima umwe abakeneye kuja kwa muganga bakamuvura ibikomere ubundi abakeneye kuja nko kwa rujane kugira bamwumviriza je no ku miti aha umusicologue arasumbwa haraho bikenerwa yuko bimurengera akamujana hariya kwa rujane bakamuha imiti yo kumutekanya haraho abakeneye vy'ukuri ati jewe numva merewe neza mugabo nsohotse ngaha mu kigo nta mutekano numva uwo tuca tumanza twamureka abari hahamuka okay murakoze cyane rero nk'akajambo ushobora gushikiriza nk'umuganga wewe umuganga akurikirana abo bantu uhora nabo ukabona akelpo bababaye ibibazo bahura navyo umuntu yashobora kutwumviriza hari umuntu ashobora kwibaza ati abantu benshi baravyumva biriko biravugwa peut-être hari utarabibona na rimwe akibaza ivyo bintu ntibibaho ati ivyo nivyo muri ninde gusa nibikintu hariho n'abandi bamaze kubibamwo mugabo batarigera bashobora kuronka iyo opportunité yo guhura n'umuntu ngo bashe kuvugana nawe n'abandi babivuga juste kubivuga gusa do passage nakaye kajambo bababwira ikintu kimwe abo bariko baratwumviriza bomenya nuko ayo mabi afatiye ku gitsina ariho vy'ukuri mu gihugu cacu arahari mbere si mu gihugu cacu ni henshi ko duhora tugira amahirwe yo kuja mu manama tugahura n'abandi bo mu bindi bihugu tugasanga mbere tutereka twoho biramirika hari aho usanga umukenyezi vy'ukuri n'umwigeme bacinyizwa bimwe birenze urugero ariko tugaheza tukibaza tuti none abajejwe ivyo bihugu babonye mu bisanzwe ayo mabi iyo abandanije abuze iterambere umukenyezi yamari gukubitwa naja ku mirimo ya misi yose umukenyezi aturubikwa ntabakeye ntakora ivyo ajejwe anezerewe umukenyezi uhura n'amabi afatiye ku butunzi yamana umutima ubabaye ashavuye ugasanga umukenyezi yambaye agatenge katabutse inyuma akagenda arifuka amababi ivyo byose ugasanga bice bituma mu mirimo yiwe misi yose ntagenda kuyikora gororoke iterambere rero ngaho rirahagaze uwakubiswe uwaturubiswe agwaye ingwara zo mu mutwe ntakiroye ku mirimo ahubwo igihugu aho gutera imbere amahera menshi kiyatwara mu byo kurondera imiti yo kuvuza abo bantu urumva ngaho si iterambere rero novuga nti bomenya abantu bose bomenya mu bisanzwe umukenyezi n'umushinga nawe wiwe umwe wese n'umufasha w'uwundi bakamenya ko ari bamagiriranire bakamenya ko ari umubiri umwe bagiye hamwe bakaja inama n'ingingo vyose bigenda neza umwe wese akama yiyumvira uwundi
kumenya ko wababaje uwundi uvyihererezako ariko hariho abandi bavuga bati none ntanyubaha ntanyumviriza ntagirane akumva ko ariyo ntoze nyagira. Kubahana vyose ni bimwe navuga ni magiriranire. Umukenyezi arubaha umugabo n'umugabo akubaha umukenyezi wiwe, mbere umugabo atubahiriza umukenyezi wiwe nawe nyene abayisuzuguje, kuko bazogenda baratwenga uwo mukenyezi nibavuga ngo ujya ngo ni Gloria canke ni Gloriosa, bavuga ujya ni wa mugore wa Daniel, ujya ni wa mugore wa Pierre, hengana sikameze urumva bavuze Pierre bavuze Gloriosa, bisigura yuko ubuntu burihabwa iyo mwubahanye mukavushira hamwe ivyiyumviro mukiyumvira ivy'iterambere n'abana banyu bakababona ngene mubayeho neza mu rugo, nabo bakurana indero runtu, nabo bakazoja kubishira mu ngo zabo, kuko iyo mu rugo hari kutumvikana hama hari uhohotewe bitera imbuto mbi no mu bana, ugasanga rero muri kazoza nico gituma biguma bibandanya umuhungu abona iyo vyavuye abona se akubitanye nati nibwo bugabo nanje ninamuronka nzomusekeza, ntiyibaze yuko ari bibi. Nibona umukenyezi yishura nabo umugabo rega vya bintu ntacyo bivuze ntaje nzomwishura. Rero abavyeyi bategeza kuba akarorero kabana babo kuko abo bana nibo Burundi bw'ejo, nibo bazokubaka iyindi miryango, nibo bazohasha ayo mabi. Ni naco gituma twe turagira n'ibiganiro mu mashuri, kubera ngo iziza guhona zihera mu ruhongore, ugwaruka rukuze ruzi inkurikizi z'amabi afatiye ku gitsina ruraheza rukayirinda, kuko uko bagenda bagakura bavunye ko ari bibi bigahera n'ivyahera mu gwaruka bizoba biheze. No kuvuga ko mu ma generation avenir turafise chance yo ko bizoba biheze neza. Nk'abo batwumvise rero bashaka kumenya aho iki kigo gitumbereye bashobora kuvuga ushaka ko kuza ngo mubafashe mu baha adresse yo ngaha contact. Iki kigo ca AFEV kiri mu gisagara ca Bujumbura, muri commune Mukaza, muri zone Nyakabiga, aha novuga ngo habangabanga atumberanye na lycée communale Nyakabiga. Kiramaze igihe catanguye kuva 2011, ariko n'abari mu gihugu hagati ishira hamwe rirafise ikindi kigo mu Kirundo, naho nyene ni hafi ya Onatel yo mu Kirundo. Bashitseho turafiseyo abariyo bakira abantu bakabafasha mu byo bakeneye. Aha ntitwavuze no mu byo kwitura ubutungane, turabaherekeza turabafasha gushikaho tubona ingene dosiye zabo zigenze, kugira hari uvuga ati je n'ukuri ntivyoherera aha narasinzikaye naramerewe nabi, acari baramufasha kwitura ubutungane. Donc murafise n'abavoka babafasha? Tuca dukorana n'amashira hamwe, twe tufise abagize abajuriste, ariko iyo bigeze ku rwego rwo hejuru turakorana na ishirahamwe ry'abakenyezi banonosoye vy'amategeko, bagaheza bakabandanya imijanye n'ivy'abavoka. Murakoze cyane rero, tubashimire. Nizera yuko namwebwe muriko mwateguye ibikorwa vyo muri izi séjour namwebwe iki kigo cane ca AFEV. Yego murakoze cyane. Natwe twarateguye ibikorwa, twari twateguye yuko twogiranira ibiganiro n'abigeme bajya bakora mu nzu baraba abana, ko twasanze bajya abantu barahohoterwa cyane, ko ikigo cacu kiramaze kwakira abakobwa benshi batwajwe imbanye n'abapatro babo bashebuja bakabihakana, abandi nabo bazitwajwe n'abana bo muri iyo miryango nabo nyene bakongera bakabihakana, bakaca baba abakobwa bayerera mu gisagara bagatinya gusubira iwabo, baje ari bazima, ati nta kuntu twosubira inyuma dutwaye abana, abavyeyi ntitubona ngene bo twakira. Rero twateguye ikiganiro nabo bigeme bakora ivyo bikorwa vyo mu nzu no kurera abana, kugira tubabwire inyifato ibereye bofata, bemere kuvuga oya igihe
umushebuje we ariko aramubaza ivyo bintu yubahuke kuvuga oya. Igihe umuhungu wo muri uwo muryango bimubwiye yubahuke kuvuga oya, baje gukoresha inguvu batabazi basemerere. Okay. Nibaza yuko mwavyumvise ibitari bikeya twashoboye kugendera kino kigo mugabo sico kigo ngira ngo conyene gishobora kuba gifasha abantu nk'aba bafise ibibazo bahuye n'izihohoterwa nkuko nyene yabivuze ihohoterwa zirahari birabandanya n'ubundi biriho mugabo nkuko yabivuze turizeye yuko hariho changement mu misiza plus bazoza baravyigisha plus abantu bazosobanukirwa ngira ngo bizoteba bihere tuvyizere tugushimire cyane Madame Gloriose. Murakoze namwe ndabakengurukiye. Ego tubashimire namwe mwese mwatwumvirije hanyuma uwo baye ushobora kuba afise icabaza canke ico aterera mwavyumvise ni ngahanye kuri je novuga ni kuri Avenue de la Mort kera yitwa Avenue de la Mort widuganye ni en face ya Lemene mugabo ino kuri kote ya Avenue de la Mort niho hatumbere ico kigo AFEV muzobitura hanyuma bazo Versana ego kuri kote ya naho uni mwabitura bazobafasha. Ego bye rero Mukamimana bane namwe habe mu byanye no mu banyu. Murakoze cyane namwe muhezagirwe muzoze muragendera amashira hamwe afasha uko kugira mwumve ijwi ryanyu rishobora gushika kure kuruta abariko barakorera muri ivyo bigo vyakira abo bantu maze ugasanga harabonetse nabo fata mu mugongo ayo mashira hamwe ibikorwa bikabandanya maze urugendo ricariho ariko turafise icizere kuko uri kuraraba ngene bigenda biratera bije imbere hariho akarusho kagaragara. Murakoze nawe sawa.